ya Buhumuza Denis Ndaruhekere asanzwe ari chef de cabinet kwa gouverneur Muyinga, avuka muri commune ya Kera ya Butihinda ku mutumba witwa Masaka, yavutse mu 1978, arubatse, afise diplôme ya licence en langue et littérature française, yaronse umwaka wa 2012. Yatanguye akazi kiwe ari professeur kuri college communale Kamaramagambo mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka wa 2008, hanyuma umwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2009 aba directrice wa college communale ya Buvumbi muri commune Butihinda. Mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2011 yabaye professeur kuri college Buvumbi. Hanyuma nyuma yaho gushika mu mwaka wa 2011 gushika mu mwaka wa 2013 umuyobozi wa college communale Buvumbi. Umwaka ukurikira 2013 gushika 2014 yabaye directrice wa lycée communale Kamaramagambo. Umwaka wa 2013 gushika mu mwaka wa 2022 yari représentante provinciale wa Forum des Femmes. Mwaka wa 2014 gushika ku mwaka wa 2021 yari umuhanuzi ajejwe imibano ku biro kwa Buramatari wa Muyinga. Nyuma yaho kuva mu mwaka wa 2021 gushika no munsi yari chef de cabinet umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari. Mugabo imbere yaho yari yatowe kugira aba president wa conseil communal ya Butihinda muri commune Butihinda nyene. Turi major Ndayikengurukiye Aloise avuka muri commune ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Yavukiye muri iyo ntara ya Bujumbura, tukasabye kuzagushikiriza umwidondoro wo kugira arongoye intara yagutse ya Bujumbura. Mu mashuri yiwe yarayize mu Mubimbi, amashuri mato mato, hanyuma école secondaire ayihereza kuri lycée Muramvya, abagize section scientifique A. Ahejeje muri scientifique A aja kwiga kuri Université Burundi muri Institut Supérieur d'Agriculture. 1995 yaciye ifatikanya n'abandi yinjira mu CNDD-FDD. Inyuma agarutse mwaka wa 2009 gushika ku mwaka wa 2011 yaciye abandanya amashuri kuri Université Espoir d'Afrique, abayangiza muri science administrative et économique. Acabandanya n'amaseminaire de formation aho yagiye kwiga muri Afrique du Sud, yongera yiga no mu Bufaransa bijanye no kurongora ingabo. Aca mu mwaka wa 2007 niho muvuga ko bijanye n'amaformation yemera nk'ubirangiza, yiga yo gutwara batayo na brigade n'aba instructeur militaire b'ababirigi. Yabaye membre de la commission mixte de CCLOFE CNC hagati ya CNDD-FDD na leta y'u Burundi. Hama kuva mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka wa 2008 yari membre du mécanisme conjoint de vérification et de suivi MCVS hagati ya leta y'u Burundi n'umuhari FNL. Mu gisirikare yarabaye inspecteur technique muri ministère de la défense, yarabaye directeur du département administration et relations publiques muri direction générale des anciens combattants, yabaye conseil principal chargé des questions militaires muri cabinet militaire muri présidence de la République. Mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2011 yabaye umuyobozi mukuru des ressources humaines muri ministère ya défense. Mwaka wa 2011 gushika ku mwaka wa 2015 yarabaye attaché de défense à l'ambassade du Burundi à Bruxelles. Mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2019 yabaye umunyabanga mwishikira nayigayizwa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Mwaka wa 2019 gushika uno munsi ari mu mabanga yo kurongora ishirahamwe Sosumo, ni ADG administrateur directeur général de la Sosumo. Intara ya Burunga ni honorable Bonyibuka Parfait, yavukiye muri commune ya Mpinga Kayove ya Kera. Umwaka wa 1969
uno munsi ni umushingamateka afise impamyabushobozi master 2 yize kuri ILBU aha yaronse diplome ya master 2 mugabo imbere yaho yari yize kuri Université y'u Burundi muri science économique yari yaronse diplome ya licence mbere yo kuja muri Université y'u Burundi yari yagize séminaire moyen do Mugera yakuye diplome des humanités complète na certificat d'homologation. Ivyo yakoze sibike muri ivyo kuvuga ko yari DAF wa université kuva mu mwaka wa 1999 gushika mwaka wa 2020. Kuva mu mwaka wa 2020 gushika uno munsi le secrétaire général chargé de la planification, des finances et du développement pour l'université nyene yarabaye président w'amajiri atari make y'ama mémoire akongera akaba na enseignant assistant kuri iyo université akaba na encadré évaluateur des rapports de stage yarabaye membre du conseil national de la communication kuva mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka wa 2013 araba umudepite à l'Assemblée nationale du Burundi kuva mu mwaka wa 2020 gushika uno munsi yanabaye arafise n'ifindi dukorwa bavuga izo activités ponctuelles asanzwe akora akigisha formation à leadership na management n'ibindi gukurikira ni general de brigade de police Segasago Victor yasanzwe ari buramatari w'intara ya Kirundo uno munsi ngo nawe intwazangabo wewe hejuru imbere yaho yari directeur général de l'administration na gestion muri ministère intérieur akaba imbere yaho naho yari chef de bureau action sociale et relations publiques muri police nationale imbere yuko aja muri mabanga directeur de la prison centrale de Mpimba ico gihe hari gushika mu mwaka wa 2021 imbere y'ico gihe yari chef de bureau adjoint opération et entraînement mu gipolisi imbere y'ico gihe mu mwaka wa 2013 gushika mu mwaka wa 2017 yari commandant contingent FPU muri métier de la paix muri MINUSCA muri Centrafrique mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2012 yari muri Côte d'Ivoire hanyuma imbere yaho mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2010 yari chef de bureau adjoint administration et finance à la police nationale na 2005 gushika mu mwaka wa 2007 yarongoye Nyamiramabi mu ntara ya Muyinga police provinciale Muyinga amashuri nayo ubutanzi yaronse diplome ya baccalauréat aho hari mwaka wa 2017 gushika mu mwaka wa 2023 umva ko yabenkanya akazi kiwe ka misi yose acakurikira Bigirimana Rivoire uwo nawe Bigirimana Rivoire asanzwe akora mu bushikiranganje bw'indero kandi mu mabanga atandukanye amwamwe niyo ngomba ndabwire mugomba kubabwira amashuri afise master 1 spécialisation pilotage des systèmes éducatifs yakuye muri université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal yabaye directeur national des cantines scolaires et coordonnateur de la cellule de communication et relations publiques et porte-parole du ministère de l'éducation de la formation technique et professionnelle kuva mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2017 gushika uno munsi yabaye secrétaire permanent muri ministère de l'éducation ico gihe yitwa ministère de l'enseignement de base et secondaire de l'enseignement des métiers de la formation professionnelle et de l'alphabétisation ni kuva ku tariki 18 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2013 gushika ku tariki 14 z'ukwa 10 mwaka wa 2016 mwaka wa 2012 gushika ku tariki 18 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2013 aho yari umwunganizi w'umushikiranganje muri ministère de l'éducation kuva itariki 6 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2011 gushika itariki mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2012 aho n'ubundi yari umunyamabanga ntayigayezwa umushikiranganje indero secrétaire permanent du ministère de l'éducation yabaye chef de cabinet du ministère de l'éducation yabaye directeur général de l'enseignement primaire et secondaire chargé de l'administration et des finances
ni muri ministère de l'enseignement de base et secondaire kuva ku itariki 26 z'ukwa kane umwaka wa 2010 gushika ku itariki 12 z'ukwicumi umwaka wa 2011. Yabaye directeur provincial de l'enseignement de Mwaro DPE ni kuva ku itariki 21 z'ukwa gatatu umwaka wa 2016 gushika itariki 26 z'ukwa kane umwaka wa 2010.